Uburundi bwongeye gutangaza neza yuko burakomeza gucungera umutekano ku buryo bukomakomeye cyane muri zino mpera z'umwaka, mu gihe bivugwa ko abaroberi baturutse mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda n'abaturutse ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bakomeje kugerageza kwinjira mu gihugu c'u Burundi, aho hamenyekanye amakuru yuko hari na musenateri aherutse kwagirizwa ivyo vyaha ndetse akaba yaranafunzwe kuko vyama biratangazwa. Aya makuru arakomeje kugenda arava mu begereye inzego nkuru z'igihugu c'u Burundi, mu gihe amakuru akomeza kugenda aradusumira hagaragaza ko mu Burundi hakomeje kuba ugwikekwe karundura, ugwikekwe rukomakomeye cyane kuri bamwe mu banyagihugu bagiye batandukanye, nk'uko amakuru yama aradushikiye cange amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru akomeza kugenda haratugeraho rero arashimangira ko inzego z'umutekano z'u Burundi zongeye gusabwa kuba maso, zongeye gusabwa by'umwihariko gukora ibishoboka byose kugira ngo zicungere umutekano mu buryo bukomakomeye cyane, nk'uko amakuru yama aradushikira. Amakuru akomeza kugenda aradusumira rero akaba agaragaza ko u Burundi abasoda bakomeje gusabwa by'umwihariko kwimenyereza ibikorwa ndetse n'ibikoresho bigezweho bya gisoda mu rwego rwo kugira ngo bazobashe guhangana n'abaroberi cyane cyane n'abanzi b'igihugu c'u Burundi. Ni mu nyishu Everest Ndayishimiye yatanze by'umwihariko kuri umunsi w'ejo uheze kwa mbere kwigenekerezo rya 17 Kigarama 2024, ubwo yatangaga inyishu by'umwihariko ku bibazo yari ariko aragenda arabazwa. Hari bamwe rero bagiye baranamubaza kubigendanye by'umwihariko n'amahera mva makungu, ibitoro, isukari ndetse n'ibindi bibazo byose byugarije Uburundi, maze acaratanga inyishu zitangaje zirateye ubwoba. Benshi barongeye gukuka imitima bitewe n'inyishu zatanzwe n'umukuru w'igihugu General Major Everest Ndayishimiye, nk'uko byoma biragaragara cyange nk'uko biriko biradutangariza cyange biradushikaho. Mu Burundi usibye ibibazo bikomakomeye cyane bikomeje kugenda byigaragaza, hari by'umwihariko kutumvikana ku mihari by'umwihariko igiye itandukanye yagiriza Burundi, ndetse hakaba hari n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye by'umwihariko byamwe mu mashaka agiye atandukanye cyangwa imigambwe imwe n'imwe idahuza ibyumviro n'uri ku butegetsi, ibikomeje guteza intugunda ndetse n'ibibazo biremereye cyane, nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aratugeraho. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira rero akaba ariko arashimangira ndetse agaragaza neza yuko ibiriko biragaragara mu Burundi ndetse n'iko biratangazwa arakamaramaza. Hari inkuru kandi ibabaje turaza kugaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya, nk'uko bikomeje kugenda biragaragara cange nk'uko bikomeje kugenda biradusumira. Umumenyesha makuru Sandrine Muhoza yaraciriwe gufungwa umwaka n'amezi 9. Ni inkuru rero yakababaro kuri by'umwihariko ikomeje kugenda iradushikira muri uno mwanya, aho sentare inkuru ya Mukaza yaciriye umumenyesha makuru Sandra Muhoza gufungwa umwaka n'amezi 9. Iyo sentare yamushizeho rero ibyaha yabarugwa muri bibiri. Amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba avuga yuko rero yagirijwe ibyaha birimo kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye. Intwaro ya Everest Ndayishimiye by'umwihariko yarakomeje kugenda by'umwihariko yibasira bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwayo, ndetse by'umwihariko n'abandi badahuje ibyumviro ndetse n'abamenyesha makuru bavuga uko babona ibintu mu Burundi, ndetse kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko abategetsi bagiye batandukanye barakomeza kugenda bagiriza by'umwihariko General Major Everest Ndayishimiye ndetse n'abandi bategetsi mu Burundi kuba by'umwihariko batabasha kuba bakoroherana cyangwa se ngo borohereze bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Imigambwe igiye itandukanye ndetse n'imiryango mpuzamakungu iharanira agateka kazina muntu irakomeza kwagiriza Everest Ndayishimiye kuba by'umwihariko atabasha korohera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Indwazangabo by'umwihariko mu gihugu c'u Burusiya yarijejwe ibikorwa bigendanye n'ingufu za gisirikare ziremereye cyane za nucleaire, nk'uko byama biragaragara biravuga ko yishwe n'igisasu caturikiye ku mugwa mukuru w'Uburusiya i Moscow. Ni mu gihe urugamba ruhuza impande zo mu Burusiya ndetse na Ukraine rukomeje kugenda rufata intera, ndetse benshi bakakomeje kugenda barasiga ubuzima. Wiriwe neza nshuti munywanyi w'ibiganiro byacu, ndaguhaye ikaze uwo dukurikiye aho uherereye hose, ndaguhaye ikaze muri uno mwanya muri nido ry'amakuru agezweho, aho mugiye kuyumviriza nga kuri no mbonesha kure ya channel yanyu Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashirikiriza amakuru akomeye cyane yihuta agezweho,
aravugwa mu mutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bitandukanye. Turi kuwa kabiri kwigenekerezo rya 18 Kigarama 2024 ndabaye ikaze mwese abatwumviriza bari mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga binini mwese ndabahaye ikaze, ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Abatwumviriza kandi bari ku mugabane wa Buraya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose mwese ndabahaye ikaze kandi ndabifuriza gukomeza kumererwa neza cane. Imba rugambye cise ngaha byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe gatanu kuri gatanu ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unayesangize ku nshuti zawe. Ikaze tuyatangurire mu Burundi. General Major Evariste Ndayishimiye yongeye gukoresha imvugo zikarishe, yongeye gukoresha amajambo aremereye cyane, amajambo ateye impungenge ndetse n'umutima uhagaze. Abanyagihugu benshi muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi barakomeje kugenda by'umwariko baratera by'umwariko umutima uhagaze, abatari bakeya mu nyuma y'amajambo aremereye cyane akomeje kugenda arumvikana aravugwa n'abategetsi b'Abarundi. Nyuma y'uko General Major Evariste Ndayishimiye by'umwariko amaze imisi ariko aranengwa n'abatari bakeya cane mu cyago cyabaye nkuko twobigerutse mu kiganiro cyacu cabanje, yakoranye na bamwe rero mu bahoze bararongora Uburundi. Evariste Ndayishimiye yaranenzwe kuba akomeje guta mu Burundi, akomeje kubuta mu manga, akomeje kugenda by'umwariko abutiye kure. Nyuma y'ibyaha bigiye bitandukanye bikomeje kugenda biragaragara kuri bamwe mu bategetsi b'Abarundi ndetse bamwe bakaba bagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye cyane byo kutubariza agateka kazina muntu, ndetse Burundi bakaba bakomeje kugenda abunengwa kuba by'umwariko atakintu na kimwe bwigeze burashikaho, haba mu kubaka igisoda gikomeye cyane, haba mu kugerageza kubaka iterambere ndetse by'umwariko n'ibyo abanyagihugu bashobora kuba bo kwinjiza ku mwaka kugira ngo babashe kuba bobona ibibatunga bihagije. By'umwariko Evariste Ndayishimiye akomeje gusaba abanyagihugu by'umwariko ko ari ibyo bari kubaratangaza cyangwa barimo baridoga mu myaka yaheze batari babifise n'ubundi. Yavuze ko kukigendanye n'inzego z'umutekano ndetse by'umwariko n'abagerageza guhungabanya umutekano w'u Burundi ibyo ngibyo batazoca barabigeraho cyangwa batazobishikaho, aho yavuze yuko hariho imigambi yafatiwe by'umwariko mu rwego kugira ngo bahangane n'abaroberi ndetse n'abandi bagerageza kuba bo kwinjira ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Hari amakuru akomeza kugenda aravuga yuko rero by'umwariko Burundi bukomeje kwagiriza igihugu c'abanye c'u Rwanda kuba gikomeje by'umwariko imigambi yo kugerageza guhungabanya umutekano. Hari umwe rero muri ba musenateri by'umwariko amaze imisi by'umwariko arabugojwe mu mabanga yiwe, aho yagirizwa by'umwariko kwinjiza abaroberi b'Abanyarwanda by'umwariko mu gihugu nkuko byomo biragaragara ndetse nkuko amakuru yama aradusumira. Leta y'u Burundi iravuga ko iri maso ndetse yiteguye kuzohangana n'uwari we wese azogerageza guhungabanya umutekano w'igihugu c'Abarundi nkuko byoma biragaragara cange nkuko byoma biradutangaza. Amakuru yihuta cyane aravuga ko Evariste Ndayishimiye yamaze gufata ingingo yo guhangana ndetse no gukora iyo bwabaga kugira ngo abashe kuba by'umwariko yotanga amategeko n'amabwiriza yo kubaka igisoda ciremere cyane, igisoda gikomakomeye cyane nkuko amakuru yama aradusumira. Ni mu gihe igisoda cy'u Burundi gisanzwe kiranengwa ariko bikaba bivuga ko kiriko kirasaba abasoda kwimenyereza gukoresha bimwe mu bikoresho bivuga ko baherutse kuba bogura mu rwego kugira ngo bashe kuzohangana n'abanzi b'igihugu. Ibiriko biravugwa mu gihe musenateri Ntunzwe nayo Aregisi abarizwa mu ibohero rikuru rya Ngozi inyuma yo guhagarikwa mu mabanga kwa gatanu uheze hari kwigenekerezo rya 13 Kigarama 2024. Musenateri wa komine Nyamurenza Aregisi Ntunzwe nayo rero yaraciye yinjizwa bukeye ibohero rikuru rya Ngozi kuva kwa gatandatu ku mugoroba. Aregisi Ntunzwe nayo arafunzwe nkuko byoma biragaragara. Mu ngingo himuhagarika umushikiranganje Martin Niteretse yamwagirije inyifato ziteye isoni by'umwariko zimucafuza zigacafuza igihugu ariko ntiyatomoye izarizo. Amakuru atanguye kuboneka rero aravuga ko musenateri Aregisi Ntunzwe nayo rero azira kuba yari yarafashije Abanyarwanda bane rero abasore babiri n'inkumi zibiri kwinjira mu Burundi by'umwihariko guhamba inshuti yabo yari yarapfiriye mu Burundi. Abo bantu rero by'umwihariko bane boba barinjiye ku igenekerezo rya 2025 Munyonyo by'umwihariko 2024 bacishwa mu nzira y'ikinywabi bakigwa na musenateri Aregisi Ntunzwe nayo uwo munsi nyine. Abo bantu boba baciye bahagarikwa
bageze ku mugwa mukuru rero w'intara ya Ngozi, ubivugwa ko bari mu busho bw'iperereza Ingozi nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Aho bigeze muri kino gihe rero by'umwihariko umusenateri Ntunzwe nayo Alegisi ariko rero yagirizwa ko yinjije abaroberi bavuye mu Rwanda, yoba anashigwa koko yariye igiturire kugira yemere kwinjiza abo bantu bidaciye mu mategeko nk'uko vyoma biragaragara cyangwa nk'uko vyoma biratangazwa. Hari amakuru kandi akomeza kugenda aravuga ko Uburundi by'umwihariko bukomeje kujya bwirikanga ibitero biremereye cyane bishobora kuzova mu Rwanda, akaba ariyo mpamvu bakomeza kuba bari maso, ndetse binavugwa yuko by'umwihariko biteguye kuzohangana n'icyozoba cyose nk'uko byoma biragaragara. Hari bamwe bavuga ko rero Uburundi bwa buriko burategura intambara ku gihugu c'abanyi c'u Rwanda, ariko abandi bakavuga ko ari imyimenyerezo ikomakomeye cyane isanzwe y'abasoda kugira ngo bizobafashe guhangana n'umugwi wa Robert, ndetse nabafashe by'umwihariko gukora iyo bwabaga nk'uko amakuru yamara dushikira bacungera umutekano w'abana b'abarundi nk'uko byifujwe, ndetse bikanatangazwa na General Major Evaristo Ndayishimiye nk'uko byoma biragaragara cyangwa nk'uko byoma biratangazwa. Amakuru yihuta adafite ivumbi akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aratugeraho. General Major Everest Ndayishimiye yaje kugenda atajya umunwa, ndetse agaragaza neza yuko by'umwihariko ibyo abanyagihugu bariko baridoga byose n'ubundi atabyo bahoranye. Icyakora yaje kugenda arashimangira yuko ikigendanye n'umutekano aricyo bagomba guca baritaho ku buryo buremereye cyane. Yavuze yuko mu Burundi umutekano ugomba kuba wose, ndetse yavuze yuko imipaka yose icunzwe neza kuva yo kugagwa, ndetse anavuga yuko atabanyarwanda ashaka ko binjira mu Burundi, ndetse anavuga yuko mu Burundi by'umwihariko atabarundi ashaka ko binjira mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda. Icyakora kuri ingingo u Rwanda rwo rwaravuze ko atamurundi ruzobuza cyangwa se ngo rumufate nabi yageze ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo bigaragaza neza yuko u Burundi aribwo bukomeje kuba nyirabayazana bashobora kuzoteza n'ingwano nk'uko bizoma bigaragara. Ni inyishu by'umwihariko za Evaristo Ndayishimiye kubibuze mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Yaragize ati uno munsi yaravuze ati uno munsi ariko aravuga ati ndabuze igitoro cyo kugenda aho nshaka, ati mbega muri 2008 nari ngifise, hari n'akaduga wari ufise. Ni inyishu zitangaze za General Major Evaristo Ndayishimiye. Iyo nyishu by'umwihariko iroroshe ku bintu byose, ati ndabuze agasukari, mbega mu 1983 wari ugafise Sosumo iyo yari bwabeho. Ati ndabuze ifumbire, mbega mu 1975 wari uyifise, hari n'agatongo wari waronke. Ati ndabuze akadorari ngo nje kurangura mu Bushinwa, mbega mu 1953 wari ugafise, mbega ifaranga ry'u Burundi ryari bwabeho. Babandanya nawe ibyo wibaza ko rero ubuze, ariko wibuke ko muri iyo myaka yaheze utari ubifise. Nyamara Evaristo Ndayishimiye yarirengagizaga neza yuko rero by'umwihariko muri kino gihe isi ya none by'umwihariko irangwa n'iterambere riri ku muvuduko, ariko abanyagihugu bariko baramwagiriza kuba adashoboye kuba yofasha abanyagihugu kugira bagere mu iterambere, nubwo rero yashyizeho ko abarundi bagomba kuba bateye imbere muri 2040 gushika 2060 nk'uko byoma biragaragara cyangwa se nk'uko byoma biratangazwa. Evaristo Ndayishimiye yagirizwa kuba rero igihugu c'u Burundi gikomeje kujya mu bukene ndetse no mu bibazo biremereye cyane, ndetse bakaba bakomeje kugenda abagaragaza neza yuko mu Burundi by'umwihariko ibibazo bigendanye by'umwihariko n'amahera, ubuzima buzimbye, umutekano ndetse no kutubahiriza agateka kazina muntu ari bimwe mu bibazo bikomeje kugenda byibasira u Burundi. Nyuma yuko intwara Evaristo Ndayishimiye kandi yagirizwa by'umwihariko gufunga abamenyesha makuru bavugisha ukuri cyangwa uko babona ibintu, ndetse n'atavuga rumwe n'ubutegetsi, by'umwihariko hariyo inkuru ibabaje ikomeje kugenda iravugwa inahanahanwa ku mbuga ngurukanabumenyi. Umenyesha makuru Sandra Muhoza yaraciriwe gufungwa umwaka n'amezi 9. Ni inkuru rero y'akababaro ikomeje kugenda iravugwa. Sentare nkuru ya Mukaza yaraciriye umenyesha makuru Sandra Muhoza rero gufungwa umwaka n'amezi 9. Iyo sentare yamushize ko ibyaha bibiri: icaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu canke kugerageza kumanyura ubutaka bw'igihugu bita antirente à l'intégrité de territoire nationale, n'icaha gisanzwe kidasiguye mu gitabo mpanabyaha c'u Burundi, mu buryo rero abacamanza bashobora kugishira by'umwihariko kuri uwo wese bategetswe kurenganya. Ni nacyo rero by'umwihariko bari barashize kumenyesha makuru Florian Irangabiye
kubw'ico caha Sandra Muhoza rero yarahanushijwe rero umunyuro w'umwaka n'amezi 6. Icaha ca kabiri by'umwariko afatiye ku moko bita rero aversion racière, ico nacyo rero by'umwariko yarajyanishijwe gufungwa amezi 3. hari haciye ukwezi Parikwete ya Mukaza rero isabiriye Sandra Muhoza gufungwa imyaka iharugwa muri 12 nkuko byoma biragaragara. Hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 13 ukwezi kwa kane 2024 aho Sandra Muhoza rero yahamagagwa n'umudandaza w'Ingozi Manirakiza Maurice Batazira Posheni, by'umwariko yamuhamagaye ngo amuhe rero ikiganiro kubijyanye n'umwimbu w'amavoka. Sandra Muhoza rero yarakebwe gato rero kubera Posheni by'umwariko asanzwe azwi ko akorana n'iperereza, ariko yahavuye yitaba agenda abibwiye umuryango nabo basanzwe barakorana. Ageze mu kigo kinini Posheni akoreramwe rero Sandra yasanzemo rero umunyezamu wenyine. Haciye akanya imodoka ya Posheni irinjira iza ikurikirana niya communauté d'Ubre Cabine yera ifisi biba bitabona y'umukuru w'iperereza mu ntara ya Ngozi Godefroid Ntahimpera. Sandra yabajije Posheni ko rero butangura ikiganiro ubundi amutegeka kuja kwitaba uri mu modoka. Sandra Muhoza yahavuye afatwa ajanwe mu iperereza Ingozi aho hari inyuma y'umutanga. Sandra Muhoza ntiyaraye aho ngaho mu gasho k'iperereza Ingozi. Ijoro rigeze yarajyanywe mu gasho ka komine Mwumba. Icyo gihe rero yarabwiwe ko yari intumbero yo kumukingira ngo by'umwariko ntibahave baza kumusohora mwijoro ngo bamwice, ariko yari yamaze kumenyeshwa ko rero by'umwariko naho atacaha kimuriho ingingo yo kumwica yari yamaze gufatwa. Uwabimubwiye by'umwariko yoba yaranakoroye by'umwariko yaba yaranarokoye by'umwariko amasozi kubera yabona ari akarenganyo katagira izina. Imana ya Sandra Muhoza rero nuko yari yagiye avuze by'umwariko w'umuhamagaye mwijoro. Abajyango baramutabarije by'umwariko iryo joro nyene barandikiye Posheni baramumenyesha ko tuzi neza ko ari wewe yafashe Sandra Muhoza. By'umwariko twaramubwiye ko rero tuzi ayandi mabi amaze gukora. Twamusabye ko rero nimba atarica Sandra Muhoza rero atohirahira ngo abikore kuko rero ayo maraso azomuhumira. Iryo joro nyine by'umwariko hari umutegetsi twarondeye nawe rero by'umwariko yoba yaraciye arondera umukuru w'igihugu. Amakuru twakuye by'umwariko mubegereye Posheni aravuga ko uwo mugoroba yagize ubwoba arahamagara mu iperereza asaba ko rero bo mutabara nibice Sandra. Bukeye mu gatondo ka kare cyane Sandra Muhoza rero yamanukanywe i Bujumbura na Godefroid Ntahimpera. Aho hose by'umwariko yabandanyije kubwirwa ko rero yo kwitegura kubera ategerezwa kwicwa. Abatelefonye Godefroid Ntahimpera by'umwariko bamubaza ko ari we afise Sandra Muhoza yarabahakaniye kubera bamwe rero ababwira ko boja kwirabira ku cicaro cy'iperereza Ingozi kugira babone ko atariho afungiwe. Sandra Muhoza rero by'umwariko yajyanywe ku cicaro gikuru cy'iperereza i Bujumbura arafungirwa arahakwa by'umwariko kwicigwa. Haciye imisi ajanwa Mpimba nkuko byoma biragaragara. Ibyashikiye Sandra Muhoza rero byarabereye muri groupe WhatsApp ihuza amenyesha makuru Ingozi. Groupe yitwa Burundi Medias yatungujwe by'umwariko n'umumenyesha makuru Joseph Mbyariyehe asanzwe ari mu mbonera kure. Kwigenekerezo rya 14 kwigenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa 4 2024 hari uwashize muri iyo groupe rero video ya kera y'umushikiranganje Colonel Freeman Sinzoyiheba avuga ko rero hatanzwe amacumu n'imipanga kurwaruka bita rero Gradness de la Paris kugira abafashe kugwanya abaroberi b'icyo gihe by'umwariko niwe rero batwara Burundi uyu munsi. Iyo video yazanywe mu gihe by'umwariko hari ko havugwa cyane inkuru yatanzwe n'ikimenyesha makuru Le Mandate yavuga ko CNDD-FDD by'umwariko herutse kwinjiza amakonteri y'imipanga. Iyo nkuru rero yarateye ubwoba mu nyuma ihava irabeshyuzwa by'umwariko n'abayitanze.
niho rero by'umwihariko haba ikiganiro gitangaje muri iyo groupe ariko cyumvikana ko rero by'umwihariko ari ikiganiro cyamenyesha makuru nk'uko bigenda mu magroupe ya WhatsApp benshi. Sandra ati karabaye by'umwihariko ati karabaye byariye hewe by'umwihariko nabo mu byumva kumwe rero murumva ko rero mwahahwe ibikoresho nimuje rero ku murimo ariko bizobahanga ntimuzotumara narengana nshaka undotiye by'umwihariko muri groupe njewe sinoniganwa ijambo. Joseph Mbyariyehe rero ati ibyo byatanzwe kuri Buyoya ku ntwaro yanyu aho hari umushikiranganje wo kwivuna ibipfamutima. Sandra ati natahuye cane oya na gato sinihuse kuvuga mbega ndababaze ino mipanga numva yatanzwe yoba yatanzwe muri ya myaka muri ko muravuga cyangwa ni muri uno mwaka nk'uko biratangazwa. Ayo majambo ndetse n'ibyo byago bindi byagiye birakurikira nibyo rero byagiye biratuma uyu nguyu by'umwihariko yagirizwa kuba ashaka guhirika igihugu ndetse yagiriza abategetsi bakuru b'igihugu kuba rero ari inkozi z'ikibi nk'uko byoma biragaragara cyangwa biratangazwa. Ibyo byarateye umutima uhagaze ndetse bituma abatari bakiye bakomeza kugenda bagaragaza ndetse bagiriza abategetsi bagiye batandukanye ngaha mu Burundi. Bingi bikaba biri mu byamukwegeye cyane cyane muri ayo majambo yavugiye muri iyo groupe ya WhatsApp nk'uko byoma biragaragara. Mbashimire kubana natwe 5 kuri 5 dusubire mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru akomeje kugenda aravugwa. Mukomeze kugira ibihe byiza.